Ikiyago kidasanzwe kizoremeshwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi eka n'abagize urwego shingwantwaro rwa leta niho bazoba bari. Ikiyago n'ikindi hewe mbega mwavyumvise ivyo navyo nibiki neza na neza nyenicubahiro Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi azoyaga n'abenegihugu batandukanye baba abamenyeshamakuru abaserukira amashirahamwe yigenga amashengero n'amadini ku murundi wese avyipfuza hazoba ari ku musi wa gatanu itariki 27 za kuno kwezi kuva isaha zitatu zo mu gitondo gushika isaha zitandatu z'umutaga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku kibuga c'umupira w'amaguru co kwishura rikuru ryitiriwe Lycée Scheppers ryo mu Nyakabiga. None ihangiro ry'ico kiganiro niri yo kizoba ari kiganiro co guhanahana ivyiyumviro ku bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Neza cyane. Ubu ufise ikibazo rusanga azokibaza ariko nuwo wese azoba afise intererano azoyitanga. None hari ico bategekanije kuba ari kure batazohashika yo kuba tazoshobora kuhashika imihora ya telefoni izoba yuguruye bakazoshikiriza ivyiyumviro n'intererano zabo kandi vyoroshe bazohamagara kuri telefoni 77 amajana 719 amajana 467 canke 77 amajana 719 amajana 468. Urakoze duhiriwe duhishije rero abakoresha umuhora wa onamobe canke amatelefone yo mu nzu bazotelefona ku buntu. Ikindi mwomenya abafise ingorane bisangije bipfuza gutura Sebarundi hazoba hari hababumviriza baheze babimushikirize nayo bipfuza kuba muri ico kiyago basabwa kuba bahashitse imbere y'isaha 2 z'igitondo bikaba ari uko bimeze ahosha ntawe uzontangaye ndagushima.